Good morning, good evening, depends where you are. Of course, yes, my name is Felix Ikaongo. Nishira hamwe BDUSA ivyo twiyemeje canke mu byo twebwe turiko turategura tuzohora dutumira abaririmbyi, tuzohora dutumira abantu bakora intambo zitandukanye. Rero muri BDUSA uyo mugambi urahari cyane. Murakoze. Cyane abo tuzokorana n'abarundi kuko ikintu nyamukuru twifuza gutsimbataza muri BDUSA na karanga k'igihugu cy'u Burundi. Ishirahamwe BDUSA ni ishirahamwe ry'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. No kuvuga ko kubera ari ishirahamwe ry'abarundi nta banyamahanga ginjizamo, nta bandi bantu atari abarundi ginjizamo. No kuvuga ko nitwatumira tuzotumira abarundi kuko natwe dusanzwe turi abarundi tuba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Murakoze. Of course, yes, my name is Felix Ikaongo, Burundian Kara. Don't let your dream be dream, you should make your dream true. Nkuko bisanzwe turi kumwe n'umutumira dasanzwe yatugendeye muri BDUSA ndetse asanzwe azi byinshi kubijanye na BDUSA. Niyonkuru Jeremie ndakuramukije. Amahoro neza cyane. Dufise umunezero udasanzwe kubona washoboye kutugendera muri BDUSA. Wewe usanzwe uzina byinshi kudusumvya. Wiyakiriye gute kuburi muri kino kibanza? Murakoze cyane nkuko mubivuze. Jewe nitwa Niyonkuru Jeremie, hanyuma ndumurundi kandi asanzwe aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi nkuko ubivuze jewe BDUSA ndayizi cyane. Mbere BDUSA igihe yatangura jewe natanguranye nayo, no kuvuga rero ko irishirahamwe BDUSA ndarizi cyane nkuko mubivuze. Murakoze. Mbe Jeremie Ajejwe ki muri BDUSA? Niyonkuru Jeremie muri BDUSA hariho ibisata byinshi bikorera muri iryo shirahamwe. Rero jewe nkuko mubivuze njejwe igisata kijejwe imyidagaduro, no kuvuga mu gihe dufise iminsi mikuru canke mu gihe dufise ibiteramo, nico gikorwa njejwe muri BDUSA. No kuvuga ahantu hose habaye ico twita event ni jewe ndahakorera, nibyo tujejwe muri BDUSA. Murakoze. Ni ikintu gishimishije kuba turi kumwe n'umuntu ajejwe ivy'ama event hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu yindi mihingo igiye itandukanye aho BDUSA isanzwe ikorera. Turakunze kubona hano mu Burundi hari abaririmbyi usanga bariko baragurwa n'utunaturiya mu kuronka visa mu gihe bafise ingendo zigiye zitandukanye mu bindi bihugu. Hari cyo bivugako? Murakoze cyane. Mu by'ukuri twebwe nishirahamwe BDUSA byo twiyemeje canke mu byo twebwe turiko turategura harimwo n'igikorwa cyo kuzohora twakira canke tuzohora dutumira abaririmbyi n'abandi bakora imyidagaduro yo mu buryo bw'ikirundi. Rero naho tutarashika muri ugo gwego niyo dutera tuja, no kuvuga ko mu minsi za kuza tuzohora dutumira abaririmbyi, tuzohora dutumira abantu bakora intambo zitandukanye. Rero muri BDUSA uyo mugambi urahari cyane. Murakoze. Nkuko mutubwiye ko muzohora mutumira abantu bagiye batandukanye, muzotumira abarundi canke n'abanyamahanga baba barimwo? Murakoze cyane. Ishirahamwe BDUSA ni ishirahamwe ry'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. No kuvuga ko kubera ari ishirahamwe ry'abarundi nta banyamahanga ginjizamo, nta bandi bantu atari abarundi ginjizamo. No kuvuga ko nitwatumira tuzotumira abarundi kuko natwe dusanzwe turi abarundi tuba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Murakoze. Ariko muri entertainment y'umuziki hariho abanyamahanga basanzwe bakora umuziki, nta karibu mushobora kubaha mu gihugu cy'u Burundi? Iyo umuntu akorera mu gihugu cy'u Burundi agakorana n'abarundi, muri ico gihe nawe yitwa umurundi nk'abandi bose. Uzo bari umurundi akorera mu Burundi uwo tuzomutumira kuko numva azobakorera mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ikindi naco twebwe ntituzokorana n'abandi, cyane tutegerezwa gukorana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. No kuvuga uwo ari we wese ubutegetsi bw'u Burundi buzoba bwemera natwe dutegerezwa kumwemera, ariko ubutegetsi bw'u Burundi butemera natwe ntituzomwemera kuko twebwe tutegerezwa kuzokorana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Murakoze. None nikihe kintu muraba kugira ngo mushobore kuvuga ati uwo muntu turabona turafise gukorana project kanaka? Murakoze cyane. Ico turaba cyane n'umuntu akunda cyane igihugu cy'u Burundi,
akorera mu karanga cy'igihugu cy'u Burundi. Uwo niwe twemera, kandi mu gihe tuzoba dutanguye gutumira, tuzotumira abo bantu basanzwe bakorera mu karanga cy'igihugu cy'u Burundi, kuko hariya mu gihugu twe tuhayemwo ni igihugu kirimwo abana bacu, abo bamwe bagenda bibagira kariya karanga ka kera cy'igihugu cy'u Burundi. Nico gituma nababwiye yuko tuzotumira abarundi, no kugira ngo bagende bibutsa, badufashe kwibutsa cyabi kirundi, zaba intambo z'Uburundi z'ikirundi, zaba na za ndirimbo z'ikirundi za kera. Nico gituma rero nababwiye ko tuzotumira abarundi, kubera cyane cyane tuba tugomba kwibutsa abana bacu, abuzukuru bacu, kugira ngo nibateka karanga kacu ka kera k'ikirundi. Nico gituma nababwiye nti cyane cyane abo tuzokorana n'abarundi, kuko ikintu nyamukuru twifuza gutsimbataza muri BDUSA na karanga k'igihugu cy'u Burundi. Turumvise yuko BDUSA hari ivyo igiye guhindura hano muri gihugu cyacu cy'u Burundi mu bijanye na entertainment y'umuziki n'ibindi bigiye bitandukanye. Muzokorera muri music cyangwa muzokorera mu mpande zose? Nukuvuga hari muri music, ari muziki y'ikirundi, aho turashobora gukorana nabo. Barabo mu ntambo z'ikirundi, abo turashobora gukorana nabo. Baraba abantu bose bajanye n'akaranga k'ikirundi, abo nibo tuzokorana, kuko twebwe dukorera mu kirundi. Twifuza kugira ngo abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane bari abana tuvyarirayo, kugira ngo ntibibagire akaranga k'ikirundi. Murakoze. Wari umunezero ntangere kubana namwe Jeremie, kuba mwashitse hano, mwavyakiriye gute kubana natwe muri kino kibanza? Murakoze cyane, mu by'ukuri ndanezerewe cyane, na cyane cyane kuba ari jewe mbaye wa mbere kuza kugendera ibiro canke ahantu BDUSA isanzwe ikorera. No kuvuga ko mfise umunezero ntangere, mfise umunezero udasanzwe muri jewe, kandi ndabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye neza, twanezerewe. Biboneka nyene ko turi wacu, nsanga aho mengo ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri wa muryango ukomeye canke wa muryango munini wa BDUSA. Murakoze cyane kandi mwakoze kutwakira. Ego namwe murakoze cyane, hama reka ndabashimire. Thank you so much everybody. Let's wake up tomorrow the same time, the same vibes. We love you all. Thank you so much. Nimwibagire kugira like, share and subscribe on YouTube, Facebook and so on, all digital platforms of BDUSA. Thank you so much.